Hello guys, kaze muri Kazo Media. Tubashikirize ca kiganiro canyu kimwe dukunda cyane natwe ngaha aye citwa ile less time. Ni kiganiro ciza cyane kandi kiryoshe uri umukunzi wa filme indundi ucumvirije uratahura na filme uburi kuraraba. Hanyuma rero tukaba tuje kubandanya ku bice byari bisigaye ko ari bitatu. Kuko ujya musi dupostinze video yacu mwijoro mu gitondo haci hasohoka iyindi igice ca kane kuri yo nyene CIRAMUNDA haci hasohoka igice ca kane kubera ko ntitwaye twavuganye na Mireye wene yaca postinga nyene mu gitondo natwe twashyize ko mwijoro. Hanyuma rero tukaba tugomba kubandanyiriza aho twahereye ku gice ca mbere. Igice ca mbere twahereye aho Linka ava mu modoka agenda guhura na Mimi Haye, niho igice ca mbere cahereye. Tukaba tugomba rero tubandanyizeho igice ca kabiri. Imbere yuko tubandanya jewe tugomba tuvugane ni Sisi Cynthia hamwe ndi kumwe na mugenzi wanje Shani Chanela. Tukaba rero tutangiye rero ikiganiro cacu nyezina. Mimi Haye yari yicaye musi y'igiti n'umwana wiwe ariko nyene arasama akagura ziko adafisa haba. Linka acava modoka yamubonye yari kararengana ahaciye acaramubona acarasoka mu modoka. Mimi Haye akibona Linka yararyohewe kubera yarazi ko abonanye n'inshuti yiwe ya kera batari baherukanye, yagomba kumwakirana igishika gusa ingene Linka yakiriye yakiriye Nyange ni ibintu bitangajije cyane. Ntiyamwakire nk'uko umengo barazinanye, yamwakire nk'uko umengo ntawazi nyene nigambera mubonye, yamwakiranye agasuzuguro karenze. Mugenzi nawe uri kurumviza iyi video ukaba ukunda kuraba ile less time uzorabe ntuze ugaye umuntu ngo ni kubera ikintu kana kamateka yanyu yakahise uzumwubahiriza. Rero Mimi Haye ahuye na Linka avyakiriye nabi ashaka yuko yo musubiza iwabo inyarusange. Gusa wene Mireye byaboneka neza yuko adashaka gusubira iyo yavuye. Gusa sinzi impamvu atashaka gusubirayo. Shane ubona impamvu atashaka gusubirayo ari iyi. Naje nkaho sinotabura impamvu yo badashaka gusubirayo, ahubwo ngira ngo mu bisanzwe yashaka arondera ico yokora ari mu gisagara. Canke ugasanga iwabo bari bamwirukanye kandi umengo yarabivuze ko baba bamwirukanye kubera yari yatwaye igitwarire. Yari yabivuze kubera urya mwana wiwe. Aho biratahuritse impamvu adashaka gusubirayo. Rero tubandanye aho hanyuma ngaho barasezerana. Linka asubira mu modoka yiwe atashe muhira, agishika muhira asanga bamufukamiye. Shane wowe biga bintu ubiheruka mu filme z'abahinde? No mora ndabibona ahubwo. None ngubuye ufukamiye umukobwa kuri proposal yiwe, numva yuko no mu rugo uzobandanya umufukamira. Azamufukamira nyine ko yabimutanguriye avant. Ego nukuri. Hanyuma urana ingene ari karamuproposa ujya nyimba ari we apotre wabo ingene yavyakiriye nabi. Hajya apotre yari mu mwuka urenze. Urana ingene yacinje kandi yinjiye kuri mwe hajya nyene yinjiye. Yabonye nyene image yiwe atariri muri visage yiwe. Canke ari karereko. Nuzi ko bakizwa ari byo ni kuzamurereko. Yo reka rero tubandanye aramuproposa umukobwa araryoherwa. Urana ingene yemeye yes yiruka nyene urumva yarayihababuke yarashaka yuko bamuproposa cyane na wewe niko bizogenda. Wewe ukanga proposition gusa nibaze bagufukamira ibyo nivyo abahinda. Rero baricara aheje guproposa aricara nyene baraterama bariko baraganira. Hewe arazi jambo ry'Imana senzi yuko azi jambo ry'Imana nkarirya ryose ari umugome. Niko riki filme ziwe nyinshi akina ari umugome. Ngira ngo mu buzima bwe busanzwe ni kwame canke babonye arizo zimubereye. Rero urabona ingene beko ariko aravuga ari jambo ry'Imana urya apotre aguma ari muri mpemu yaguma kabse. Bijya sindasengera mu bakizwa niko usanga bimeze. Hariho n'abasumba hajya Sisi. Umunsi umwe tugende mu mahombo birabe. Oya je nta mahombo injamwe. Urabona ingene ariko aravuga ingene yacavuga ati ngo ngaha ndabonye ikintu hari mbi kandi akantu naragakunze. Gusa rero icambabaza burya nta muntu aburi cyane gura. Dewe icambabaza ni kungene urya aye Linka ingene yace yishura pasteur. Kujya niko kwishura mu pasteur vre. Cyangwa mu apotre yaramuburinda mu bisanzwe ari basi kumwisura atuje mu mvugo nyubashi yamufatiye hejuru
burya niko muba mumeze mwebwe abakizwa reka ze muratubwira twe tutarakizwa neza. urumva si bose gusa hari abo usanga bakabya. Hanyuma urana ko akimupropose ibintu byaciye biryoha. Rero icambabaje ni kijya kinyumba mimimire yarayemo. None hajya imibu ntiyamurya. Ujya mwana. Mbega sha yari kugira gute ko atarafise ahaba? Ni hatari. Urana rero ujya mugabo yariko arerekana inzu. Ingene yamufashe nabi. Aramutuka ibitutsi bitabaho. Kandi rero cyo nabonye nuzenya mimimire yankumwita indaya. We ntavyo wabonye. Arabyanka mu bisanzwe bariko baramuhohotera. Bibaza yuko umuntu amaze kubyara inda y'igitwarire aba ari indaya. Ariko hari gusanga byashitse par accident. Ugatusanga buye kubora mumara amacanke bamwita. Oya ico rero chapa accident rero jewe ndagipinga. Na umuntu atwara inda par accident. Birabaho. Gute nyene ntahuzi nyene. Process no desire zirabaho. Oya ye apana si accident izubu si accident. Oya izubu nyene zirapangwa namwe nyene usanga muteko murumvikana no mu bihude mugabo si accident. Rero urana nyene ingene ujya mu papaci yamwakira ujya mu handsome wacu wo muri filme ariwe twokwitwa King Video onigene yamwakiriye neza aravuga ati nibiki madame ko yasi wambwira ubamwo niyi nawe aramubwira ati nuko nyene onigene bace bagenda bariherera gusa rero ico ntashimye bibutse filme igice cya mbere cyose ari namwe basigaje cyose. Ivyo rero wamengo bitwaye n'umwanya bica bituma igice cya kabiri kigira amasene ane yonyene asigaye yose ari kwibuka. Rero cyanjoye nuko rero sinenzi yuko agomba mutware mu nzu ibamwo linka. Rero ico cyaranjoheye cyane byarampimbaye kubera byari biryoshe gusa. None hajyaye nariko ndibaza none aba bantu bazobana gute? Kubera ndashaka kubimenya mu gice gikurikira ingene bazobana. Burya bazobana gute? Rero igice ca kabiri aho cacegeherera abakunzi banje cahereye aho Rinka aho Mimi Mihaye agiye ajanye n'ujya mu fiance wa Rinka asasanga amujanye mu nzu ibamwo Rinka kuko ari yavuze ati ingo ndagutware mubane n'umukobwa ndihira inzu. Rero je nagira umukobwa arihira inzu n'uyundi suye gusa byarantangaje gusanga ari urya gusa usanga ariko nyene bari bayiteguye filme ubona ko byaciye biryoha nyene amushikanye ingene yaciye amuraba yo birababaje. Rero igice cyatu ca kabiri cahereye aho nyene aho Nyange bamujanye abane na Linka. Rero ni mukurikirane akaparti 3 ingene kaciye kagenda. Ahama kubakurikiranye parti 2 uri kurayiraba cyangwa we wasisi wayiravye ubona wo yihama no tangahe ku 10 kujya film ukuntu baba barayiteguye. Nka jewe ntabeshe amanota nubona no yiha ku 10 kuba nyene iryoshe ukuntu no yiha nka 5 naye 5 bayaronse nyene kubera ingene yaciye amuzana hajyaye muhira kwa Rinka na ubundi yarane kubera ko kenshi ibintu bashizemwe no kwibuka sana baduhaye igice cya mbere bagishira mu ca kabiri urumva nyene nico gituma no bahaye amanota gusa jewe kuni a parti wanje sinzi nkawo uri kurayiraba amanota wogiha. Sawa hama tukatubandanye n'igice cya gatatu. Igice cya gatatu nkuko mugenzanje yabivuze ngaha cyahereye hajya Mr. Khan ajanye Nyange hajya mu ijyanzu Linka yabamo gusa uribuka hajya Nyange yumvise imodoka yinjiye ukuntu yacunguriye mu idirisha. Ndavyibuka urabona ingene yaciye yibaza yuko mengo bamubwiye amabanga yiwe yakahise. Rero ayo mabanga niyo je nshaka kumenya nico gituma nzoguma ndayikwirikirana mpaka ihere kugira menye ayo mabanga ayariyo. Tubasaba nawe ko adukurikirana kugira amazika here yaryo baze bayikurikirana iyo filme CIRAMUNDA irigisha cyane. Hama amaze kumushikana mu rugo Rinka yaravuye muri chambre araja muri salo yaramuravye nabi cyane aho Mr. Kane abaraba mu maso akavuga ati abantu nkikabazinanye ariko urabona ukuntu yamwihakanya avuga ati wowe umuzi. Rero reka ndakubwira biyorobetse barabaho oni ingene yaciye ahindura isura nkuko umengo nigambera mubonye na hamwe bazinanye. Je ndashaka yuko ujya handsome yo muri filme izomenya yuko bazinanye.
ndazobimenya. Hama amaze kumushikana hajya aramwiganira ujya Mr. Khan ariganira ingorane ujya mu fiancé wiwe yoba afise Nyange, ariko urabona ukuntu yaciye aguma amwita indaya, vraiment mujya filme baramwise indaya cyane, kandi ari umukobwa nyine asenga. Wone ngene mwije filme yerekeye ukwemera cyane, nukwizera nyine, kwizera burya nyine kuracyahari kuriho. Hama acaramubwira ibibazo bafise, ariko acamubwira ngo urafina n'indaya zo mu gisagara, n'ingene yiyorobetse ngo bamaze guhura na benshi, kandi aryo ryambere yarahuye nawe ni hatari. Ariko urabona hajya amaze kumwita ngo urafina n'indaya zo mu gisagara, Nyange ntibyamunezereye cyane, yaciye ava hasi ko yumva umengo ntoshobora kuba hajya batumvikana, ariko urabona ukuntu yabihoyahoye buke arasubira aremera. Mu nyuma yaho urabona Mr. Khan amaze kugenda, basigaye baraharira, amubwira ko aje kumumenera isosi yiwe kubera Mire Kadon ariwe Linka ntiyifuza kubona Nyange n'ujya mwana wiwe umengo baramutera trouble cyane mu mutwe. Ariko rero mu nyuma naragewe cyane kujya kuntu Nyange yihagaze karamubwira ati ufise ukurihira inzu nanje mfise uyindihira, mu bisanzwe rero ushaka tubane neza cyangwa tubane nabi, siwe wanzanye sibundira inzu. Ariko rero niko karamuriye cyane, nanje kukambwiye n'ukuri. Hama eramuzanye muri chambre yiwe mwijoro bwije, yaracize imiti barasinzira cyane. Hamasha ujya mwana aramushima, turabona ingene yamutwaye aramutanga baje kumuta. Bukeye Mire yarabura umwana ataja muri chambre, yajanye ishavu ryinshi ajya ari kumuniga. Je nari guca nkuraho gusa ni kwa nyene hamwe atarazi neza, ntiyari siri yuko umwana we yo bari we yamutwaye, usanga arico gituma atamunize. Urabona ingene yaciye avuga ati ngo nta kuntu twogenda kumurunda nkuko umengo ntazi cyabaye. Yari yorobeka sana abantu ni hatari. Hama bamaze kubyuka kumurondera, Linka yaracitse intege, gusa n'ubundi ntibyari bimurimwo ko ari nko kwigirisha kugira amereke ko bari kumwe. Araja mu nzu, Nyange nawe arabandanya kumurondera umwana wiwe ko yari yavuze ko adashobora kuryama atabonye umwana. Amaze kugenda ararondeza arabura, agarutse asanga ari kanywa jini biscuit na biscuit, yicaye nyine umengo nta cyabaye, nta na kimwe kimuraba, kandi ariko aratwenga. Birababaje shaka. Urazi gituma bibabaje? Jewe ndashaka kumenya ujya mwana nuwande, kuko uribuka yuko nyimba neza dusubiye inyuma gatonya ko hajya amubwiye ati ngo tubane umukobwa inkumi nanje inkumi tubana. Nuko burya nakibagiye yamubwiye ati wari iki kibabaje nuko uri inkumi nanje ndumugora atarabyara. None ujya mwana nuwande? Nanje ngo nicyo nkeneye kumenya. Hama rero bicaye hajya bariko baraharira, Mr. Khan yaciye yinjira, urabona ingene yaciye yigirisha nk'uri kare umengo nyene ari mu kiriyo kandi ari kwigirisha. Amubwira ko babuze umwana, urabona ingene yaciye amubwira Mr. Khan ko umwana bamutoye Muyinga muri rirya njoro nyene. Ahubwo nyene biratangaje, yari yashitse Muyinga. Burya bajya abantu baba bahamamisyo barakaze mwijoro, yararagenda yari amaha mufungo kwiye. Ariko vraiment byaranyumije ingene umwana bo mutwara mwijoro mu gitondo akabashitse Muyinga. Gusa nta kidakora amahera hari, byose birashoboka. Gusa Kadore Vine ujya afise inziko, usanga no mu buzima busanzwe ari kameze nawo bimenya. Hama hajya bamaze kuvuga yo acamubwira ati ntibyoshoboka ko yaba yashitse Muyinga ibintu byabaye mwijoro, tabwo tumuronderere nga muri ville. Wowe urumva mu bisanzwe radio yamurungitse, ariko ntashaka ko bamurondera. Hama bace bagenda Muyinga baramurondera, umwana baramuzana. Amuzanye bari kumwe n'ujya mu petit frère wiwe. Amaze kumujana aramubwira ati ingo tujane rero urabi wa mu fiancé wanje nakubwira busezerano tuzobana. Hama bamaze kwinjira, abone ngene yigirishije nkuko menga aragiye umwana ashitse, naho hajya ku mutima yumva ameze nabi cyane. Ka ofete nyene wowe uri kuvuga igice cya kangahe? Cya kane? Cya gatatu. Niya umengo ni igice cya kane.
kubera ko igice cya gatatu umengo cyahereye hajya nyene bagiye kurondera umwana. Okay mugabo si bibi, reka tushe tubandaniza ku gice cya kane tubandanye tubahereza uburyohe bwa filme CIRAMUNDA. Ni filme iryoshe cyane, nyimba utarayiraba ushikiye kuri aka gace kacu uraburirabe kuko ni filme iryoshe cyane, kandi wibuka gufyonda subscribe. Sorry hama gusa hajya urabona yuko ntibyamuhimbaye neza umwana amaze kugaruka. None wabyo kunezera umwana watanze amahera, kandi watanze amahera menshi, bamutware kure, ukibona mu gitondo wamutwaye mu ijoro, ku mugoroba urabonye umwana mbega yamubonye haheze 2 jours ya ubona umwana aragarutse. None wumva amahera yiwe nyene acha yuyumvira amahera yanje yapfuye ubusa, cyayihangana. Hama igice cya gatatu cyahereye aho naho twabibandanije twihuse, ni kubera uburyohe bwa filme. Iraryoshe bya filme, biragoye nyene witandukanye ngo byose wohereza ku kanyuma cube ngo wagira prolongement, ariko ntaco reka tubibandanirize ko tutiriwe turavuga amajambo menshi. Hajya rero amaze kumuzana ujya mwana bari kumwe n'ujya mu petit frère ariwe Thierry, petit frère wa Mr Khan, aramubwira ati wa mukobwa w'isezerano nakubwira n'uwo munyuma yabona ko Nyanga ari karamesura ngani yamuzaniye impuzu, Nyanga akibaza ko azimuzaniye ngo azimumesurire. Ahubwo nyine ujya mukobwa ntashima. Abantu rero babagome ntibaruhuka batabonye agatuko umuntu. Nibyo bibari ibyo bibiri mu maraso yawe. Yego nukuri. Ujya mukobwa usanga no mu buzima busanzwe wari umugome. Oni ngene yagiye guhisa umwana mutonya atana kimwe azi. Ubwa mbere yatanze amahera baramutwara, baramuronka, ubu hamuhaye isumu. Uwo muntu sinzi ngene no muvuga ujya mukobwa ni sekibi kimurimwo cambu camireye, ni daimoni yigendera arutana shetani uko yamubwiye. Hama hajya nyene aramubwira nako basohotse yaciye yibagira phone ku ntebe, bagiye mu modoka arayirondera mu mufuko arayibura, acatuma petit frère we waje kuyizana. Aje acayumva bariko baraharira, byose arabyumva ibyo bavuga. Bazi ko hajya ahantu nashaka abe ari urya handsome boy agenda akabyumviriza. Nanje hajya byara sinashaka jewe nagira basi mu modoka haza kuva yurya ay mugabo hatava yurya petit frère w'umuntu. Byo bintu je byarambabaje byaransitaje, ariko urabona ko yanabimubwiye akanga kubyizera ngo ujya n'uwise ngo wawize neza kujya mukobwa ari wisezerano kwe. Irega biragoye kwizera ikintu ubwiwe utaracibonera. Ndashaka umunsi umwe azobibone gusa azobibona tu. Gusa urabona ko yatanguye kwikeka hajya anya yahaye sumu umwana agiye mu bitaro kwa muganga akamubaza kubera iki mutazananye na linka. Kandi rero hajya ntuzenya aramuvugira cyane, ntabona yuko agomba kumuhekurira umwana. Erega abantu baca mu ngorane nyinshi niba bashaka ko abandi bagira ingorane. Shane jewe nukuri wongirira kujya nanje nkakwishura. Jena je vraiment hajya. Kandi rero ndiko ndabiraba tuzohava dusanga ujya mwana aruwa kado. Nanje nibyo mbona. None yabo wiwe agaca mufata kujya aya gashaka kumwica. Numvise ko yavuze yuko ngo ujya mwana ngo nuwikivume basi ngo nabereye kuba mu buzima bwiwe ngo yarakijije ku bwa muheto. Umwana yatwaye amezi 9 cyangwa usanga yarayikoro iranka kuvayo, cyangwa usanga bagize bya bintu bagira byo gutanga imiti bakayitera inda abantu ngira ngo ko no bivuga. None wene yagiye nyene kugira bige nyene bituma umuntu atwara inda kubera iki atashaka. Hanyuma urona ngo ndi ntungane ngo ntacaha nkikora yo ari byo yirigwamo. Hari icyo twari twibagiye. Mbega warabonye ingene ujyaye petit frère wa ujya handsome boy yashatse yuko baryamana na ntuze. Ego sha yaciye yibaza ko yabyaye ngo ni ndaya ngo reka ngo mprofitire kuri nyene ngo kicamaze kuvyara ngo nico ngo conyemerera cyane ngo kijya niyaze nico kwemera kandi ndi bof. None kubera iki atokwemera ujya aye cyangwa ni kubera atazi neza yuko ujya mwana atari uwiwe. Gusa ico nkundira ntuzenya Nyange arihagararako cyane, arihagararako pe ni bake bo bishobora kwihagarara ko nkuko wene yihagaze ko yari hagaze ko cyane. None ngene yamubwiye ngo ashaka urukundo amaze kumwankira akamubwira ati basi joro rimwe ngo nangahe
nkaho umengo yari karigurisha yabaye wo kuri 11 gusa hari igihe abantu benshi bibaza yuko umukobwa avyariye muhiri wabo canke utwaye inda y'igitwarane yuko aba ari indaya ofete cyambu cyajanira ngo pare accident gusa iyo accident je ntamushira kuko ntonemera ngo aba yavyariye iwabo ngo aba ari indaya oyaye ntaba ari indaya murashobora gukundana n'umuhungu mukumvikana neza yuko muzobana n'umwana ukamutwarira inda me gusa amaze kumenya yuko ufise inda yiwe agaca kwihakana agacanka kurera umwana mu buzima niko bimeze. Igice ca kane cahereye aho hajya amuhaye kofi bari kwa muganga kubera ariko amwinjiza mu bintu atarimwo yibereye mu ngane zo kugwanza umwana agacaza kumwita indangwi ngo no ngaha hari abantu badafise isoni no ngaha nyene kwa muganga ngo birakunda. Ujya muhungu yarubahuka cyane narumiwe gusa rero utwo nitwo turyosha agafilme. Hanyuma abantu muri ko muradukurikirana mwakoze kudukurikirana ikiganiro cyacu kikaba gihereye ngaho oye tukaba turindiriye hasoke parti ya 5 n'izindi zo zirakurikira kubera ko ndabizi iyi video nijako ariko zacha dusanga mimi biheye yadukoreye nyene kujya nyene yacashira ko parti ya 5 gusa nimugire ikibazo zose tuzozibazanira uko zikurikirana. Hama turabakunda abemeye bagashira umwanya wabo kuturaba muze mwibuke mushire ko subscribe na commentaire kuko biba bikenewe cyane. Subscribe yanyu ningira akamaro kuri twebwe hama turabakunda cyane mugira ibihe byiza. Kaze kandi mu kiganiro iri less time mugishikirizwa kuri Kazo Media misi yose mzuza muragisanga ko nko mu ndwi ntizohera mutabonye ikindi bivanye n'ingene filme zacu indundi zaje ziraza. Murakoze cyane.